umunota wa mbere n'amasegonda 20 ariko avuga mu ndimi zitamenyekana indimi bijya ngo ribobo shaka yabarakari kitoko shantara baba bikekeza nkaya baba ibyo bintu Blizo Olege yabikuye ubona nihe target kwanza Blizo afise kuri no ndirimbo kuko ibintu ariko arazanamwo ni ibintu bivangatiranyemo. Yesa 1 2 and bakunzi ba Flip TV mumeze fresh twe tumeze fresh murazi neza yuko twe dukoresha umwanya nkuko twita ati koresha umwanya. Uyu munsi rero turi kumwe na MC Blizo no munsi turi babiri turabica. Yes sir. Ya MC Blizo bite fresh Mr koresha umwanya uraho yaga uyu munsi rero Blizo twabateguriye no munsi twabazane indirimbo iri kiravugwa cyane muri Buja Pasta ya Olege. Yes Korayo yarahejeje iyindi koresha umwanya yaririmbye koresha umwanya oya koresha umwanya navyo shobora yaririmbye doctor akajambo karafise ugwego koresha umwanya niyo gashikako yesa idufise rero kuri no mwanya Pasta Blizo Olege ni Pasta. Yes, je pense que ivyo yerekanye ngaho turaza kubibereka baraza kuyibona nibijanye n'ivyo yes murumvise neza yuko mu mwanya tugira duturire ariko tugutumira kwanza ati banzo fyonde subscribe imbere yuko tuvuga n'ikintu na kimwe banzo fyonde subscribe like na commentaire utubwire ukungene wakiri ibiganiro vyacu tukubwire rero ikintu rero Olege no musi yaduteguriye. Yesa twende kazi sasa Blizo turabona neza indirimbo igitangura turabona ijambo diocese ugwego diocese iryo jambo je nkaba ndarizi kuri Ecclesia Catholique none Pastor na Ecclesia Catholique bihuriye ivyo bintu Blizo. Uyu mupeti je nibaza ko yoba ari creation yiwe ko turamuzi muri creation nyinshi cyane nka Dr. Zirezia za Délégué Général naho cuzibona ni creation ziwiwe yisangije. Blizo ati ni creation ziwe yisangije ariko Blizo tuvyemeranye neza yuko Olege atari wa muririmbyi aririmba indirimbo zakamaro ari wa muririmbyi aririmba indirimbo zimara kabiri nk'urumerumara ivyo tuvyemeranye siko. Olege je uko ndamubona n'umuntu afise vision yo muri 2030 combien 35 uko ibintu vyiwiwe biri kugwego rabira nk'indege helicopter iyo ndege ni igisirikare yayikuye he ico ni kibazo ca mbere kwiye kwibaza. Turabona ahantu mu misozi miremire mu mirima y'ikawa iki eske oya ivyo bintu reka tube turavyihojeje ariko reka turabe neza indirimbo igitangura iryo jambo diocese twaribonye ariko turavye neza dusimvya ku munota 59 turabona bisha umuntu baramwisha ico kintu cyo kivuze kwikibiza je nibaza yuko nkuko nari nawe kubwiye kuva kare ni diocese mugabo barakwereka ko muri diocese hakorerwa ibintu byinshi ubwicanye nibaza ko ari impanuro yashatse gutanga Blizo ego uravuze yuko ari impanuro umuntu yashatse gutanga ariko aha ku munota wa mbere n'amasegonda 20 ariko avuga mu ndimi zitamenyekana indimi bijya ngo ribobo shaka yabarakari kitoko shantara baba bikekeza nkaya baba ibyo bintu Blizo Olege yabikuye ubona nihe target kwanza Blizo afise kuri no ndirimbo kuko ibintu ariko arazanamwo ni ibintu bivangatiranyemo ibintu bicanga turabonamwo abantu baba star banza ubwire kwanza abakunzi ba Flip TV ikintu ivyo bintu bivuze muri iyi ndirimbo. Vuze kuri ico c'indimi novuga yuko yagize akarere gatoya n'ibintu byo kwambara ukurabona ko indimi zijya bazivugana n'abapasteri je niho ndabumva ko jewe ndakunda gutembera ahantu bariko abapasteri ko basengera abantu usanga ariko bavuga zijya ndimi. Ikindi naco yadekoniye ko ndiko ndaraba urabona ngaha ko urabona yari yambaye umusaraba kandi akicinjira muri diocese akiri hejuru atararuruka uraza kubibona atararuruka atangura ku rumenyetso rw'umusaraba umwe go mu bakatolika mugabo je ndavuga ati Olege numumesha ko iye creation ibintu yimviriye
je nibaza ko Orega ahubwo n'umwana akwiye gushigikirwa kubera creation ziwe numwe. Orege n'umwana akwiye gushigikirwa ariko jivyo ntavyo nemera. Reka tugeruke gato kuba star bari muri no ndirimbo. Turabona mwo Landry Promoter mu ndege niyo yari yicaye. Turabona mwo wetu komedie wetu. Turabona mwo Lamunato wa mukobwa wa Musei Queen. Lamunato ariko ibintu bariko barakora ntibibasa vraiment. Lamunato yambaye nka maser ariko kanyonga ibisusu Brizo. Ivyo vyose bivuze ku iki vraiment? Ni cya kindi navuga nti harantu adekona yaradekonye cyane mwi video. Yaradekonye ko uvuze ko ngo indirimbo yitwa past. Erekana ko ivyo bavuze mu canke yaratinye aba pasteur ko bava bamusengera. Oya ngira ntacu yatinye ariko reka dufaterere yuko yadekonye nkuko bivuze Brizo yaradekonye. None iyo umuntu adekonye inyishu niyi arahanwa. No. Kuko duhereye kuva gisohora toriyo noti arakurikiza delege general yatumye anafungwa kubwo ibintu yashize muri video abakobwa bambaye uniforme bariko barafyetana mu bitsina bagira ibintu bitandukanye bibishe byaratumye anafungwa. Nino ndirimbo kandi pastor oya vraiment none reka nkubaze nanje mi ndirimbo pastor nikiye kintu uvuga ngo cyo hava kimufungisha muri byose ino ndirimbo ntijanye n'iryo titre janye n'iryo titre niyo hava fungwa kubera itajanye n'iryo abakobwa bambaye ibisusu Brizo reka dusimbisha ku munota wa gatatu n'amasegonde 10 Lamunato anyoye ikiyeri kandi bicaye mu isengero wetu ari imbere ari karasigura izo rero nizampanura Brizo uyehinge kwanza gato urabona kuri umunota wa gatatu nyine n'umusegonda umwe pasteur mbari padiri wetu ngo ni Yesu Lamunato ari karanyongera imbere yiwe ari karanyongera imbere ahava nahindukira amuha inyuma Brizo nibaza yuko ibyo yakoze abifise insiguro yabyo sinzi ko tuzomwegera tumubaze ko ni ibintu birenze ko umupetara reka twizere neza yuko tuzomuhamagara Orege adusigurira about no ndirimbo kuko ibintu turiko tubona ni ibintu biteye ubwoba cyane ibintu biteye amakenga turafite ubwo ko bashobora kumufunga kandi kuko ubundi baza bamufunze ntibomufungira ino gusa n'indirimbo harimwo impanuro kuba pasteur nyigisho ziri kuba pasteur ndetse no kuba padiri. Oya Brizo mbwira inyigisho ziri muri no ndirimbo. Inyigisho irimo mu iyo ndirimbo icyambere cyo arahanura aba pasteur abahanuye ibiki kurayibona hari abantu baja mu bintu by'Imana batabirimo rero ariko avuga ati kumpera y'isi urabona ko wetu yaciyaza hajya wetu ngo nahoja kwa data adaciye kurinde kuri wetu sinzi ko ari Yesu sinzi ko ari inde gusa ni bamukinyinishije nka Yesu wetu no ku munota wa gatatu n'amasegonda 16 aho turabona abambwe hejuru akaba handitse ngo jewe ndakaze ariko vrema ngo jewe ndakaze kuri yantuze ya Yesu Yesu nyuma ya Yesu twabonye handitse ko ikigiriki gisigura ngo umwami w'abayuda umwami w'abayuda wewe yaciyandika ko ngo ndakaze ngo wewe urakaze bisigura ko ni creation yiwe erega nijya cinema ni creation ijya ni Yesu none sawa ntabwo ari Yesu ariko Brizo reka nitwicishe amate abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Free TV reka tubahereza akanya bamanze bafiringa ino ndirimbo gatoyi naho itaryoshe cyane bamanze bayifiringe hama baze batubwire ukuntu bimeze. You already know. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Imani ikunda bayo koma mashi sije hahera mu mpayandi ugwego OLC Oleg aya Yesu kamata bizu tesa kobelo ibi tuzobibona umunsi w'iherezo senga abakristo ndazi biriho oh my god ushaka ubugingo Brizo
reka tugirekwe gato kubakoze ino ndirimbo umbonere ino ndirimbo abayikoze audio ari bangahe uyu mupetago n'umumesha mani N'umumesha urashobora gukoresha abantu batatu kuri audio uwa mbere ninde yayikoze inkwereki ona X Factor muri New Era New Era chuhabona tuca tubona undi muririmbyi undi mu producer yayikoze I Breeze ihera na John Jane umva n'abantu n'abapeti numva avuga ati n'abantu wiwiwe avuga ati jya wabantu ndabemera uramaze no kubumva mu ndirimbo ziwabo uti rero ba Miri Pro ba kuri wapi ntabemera abakoze video bo ni bangahe umbone ari bangahe abakoze video ndabonamwo babiri harimo ni Sheriff na Brian Smith yes ino ndirimbo iboneka yuko bayicariye igihe kirekire cyane barayicariye ariko reka dusezerere nk'agasunika rugi k'abakunzi ba Free TV yuko ino ndirimbo irimo montage nyinshi ivyo ntavyo wabonye irimo montage zirimwo ko ni nyinshi kandi zinasarisha si cyane ariko novuga ko kimwe natanguriye ko mvuga ati ni creation yiwiwe nawe create wawe turabe man create nawe izo montage turabe ariko ntibagiye ko uyu muririmbyi Oleg atanga n'umurongo wo muri Bible herabe ngo revelation 22 revelation ni mu kirundi ningwiki je sinize please Yes abakunza Free TV turabakunda cyane yari koresha umwanya Mr koresha umwanya hamwe na MC Blizo da promoter yaga turabakunda cyane ni mubandanye mukurikirana Free TV vuba turabazanira ibindi bishasha ntituzokwama tubabwira ibintu vyiza gusa tubabwira n'ama insolite yaga turabakunda cyane ciao ciao